Muri iyi video ngiye kubereka ingene ushobora ku create konte muri MUFG business, hanyuma umaze ku create konte kuri iyo platform ukaca direct uronka $2 n'igice, hanyuma umaze kwiza $2 n'igice ukaca utangura no kurotira. Murabona neza jewe nabikoze, namaze kubikora kuri banki yanje. Urabona ko mfite $30 kuri konte yanje, ngizi $30. Hanyuma reka ndabereke ingene bigenda. Ni ukuvuga je natanguje $2 n'igice, ndakora ibisabwa. Urabona ko hano namaze kurotira $33 kuri konti yanje. Urabona ko amaze gushika $30 ya na applyinze ejo iyi. Urabona ko nakoze ino withdraw ejo. Yes, hanyuma mugumane nanje rero gushika video ndabasigurire ivyerekanye n'ino business en ligne bayita MUFG. Ndafise groupe yayo, ndamaze kuronka groupe yayo kubashaka ko bashaka muri groupe. Ngi groupe imaze kwinjiramo abantu batari bake bashika 360. Abo bose bamaze kugura amakonte yabo. Yes, hanyuma ugeza kugura konte direct baca baguha $2 n'igice ababonshingira intahe. Hanyuma izo $2 n'igice umaze kuzikoresha urakora ico bita trading, ufatiye ku masinyare baba batanze. Hari amasinyare batanga hano muri groupe. Hanyuma umaze gukora trading ugakwiza $30, niho uca utangura kurotira. Iyo ni hotre minimum. Ya, reka renda bereke ingene ushaka kuronka konte. Twagiye kugira uronke konte, hariho umuntu agutumira wa mbere akwinjiza muri business yitwa MUFG. Hanyuma aguha akalinki kameze nk'uko. Amaze kuguha akalinki kameze nk'uko, wewe uba ufise email waza ukagafyondako nk'uko. Ndabereke nugurure konte, hanyuma nce ndabereka ingene binagenda kugira ngo umuntu aronke izo $. Waza kuza nk'uko, ucushikira ahantu hameze uko. Yes, umaze gushikira ahantu hameze uko, uraza guca fyonda handitse email. Aha handitse email. Yes, ucushanda ahantu handitse email. Urabona ko buri kuri account, ucushanda hano handitse email kubera wowe nta konte uza ku office. Yes my people, hanyuma ucuza ngaha ucushiramo email yawe iri connect muri telefone. Moje reka nshiremo iyi email imeze uko. Hanyuma ucuza hano handitse +1. Aha ucuza hano handitse +1, ushiremo 257 Uburundi, ucisha mu nimero ya telefone yawe ngaha. Ya twagiye aza kuza uhitemo igihugu cawe. Mutubwire ka duhitemo Burundi ngaha. No kacaza 257. Chituza hano handitse nimero nayo. Please enter your phone number. Chedufyonda nimero yacu ya telefone. Hama nshanza hano handitse model pass. Model pass uko bigenda uza kugira ibiharuro bivanze n'indome. Kimwereka nandike nk'akarero aduhe cenandika umwaka nka 2000. Cenza hano hepfo kandi ntangutse magiskire aduhe $10,000. Mabona model pass yemewe ni model pass ivanze ibiharuro be n'indome, kandi ikagira ama lettre majuscule na minuscule. Sawa, uhejeje ivyo ucuza ahantu handitse hano I have read agree terms. Kuri aka kantu aka murakabona mwese aka kantu k'akavi ukabanza ukagashirako nk'uko. Umaze kugashirako aka kavi ucushonda hano handitse register. Hanyuma baza guca barungika code kuri email. Nza guca ngena ndabijya code ibijya biharuro byayo ndabirabe ncenza ndavyandike ngaha. Urabona imisegonda irikira harura ngaha aha hejuru imisegonda. Chaniruka muri email cintorayo code direct muri Gmail ngaha. Chanza urihuta kubijya ijya misegonda idahera utaratora code. Yes, turinde turabe code chatuyirondera hano kuri Gmail. Hengi 50 83 26
52 83 26 ushusha mujya kode ngaha mugabo nijya misegonda yamperanye natevye ushusha bind succeeded byakunze yes shasha mujya kode nkaca fyonda ngaho set password aha rero nca nkora ruturu kubera byakunze nca nkora ruturu mbebwi connect bisanzwe ya nca nkora ruturu ngaha kubera rana byakunze ico nca nkora ubu nca hano hepfo handitse sign in aha handitse sign in aha nca ndafyonda nkuko hanyuma nca nza handitse account nca nandika ya konte yanje maze kwifyonda nca nza hano handitse password nca nshamo ya password nyene imwe tuhajeje kwandika meje kugira ibintu nca fyonda kuri login yes my people aha konte nkaba ndahejeje kuyicreate konte ndahejeje kuyicreate reka rero turabe ko za dolari bazimpaye za dolari zibiri reka turabe ko bazimpaye yes my people reka turabe za dolari ko bazimpaye canca hano handitse hepfo hano handitse funds aha ahantu handitse funds cenda hafyonda nkuko murabona neza yuko kuri total asset bamaze kubompa $5 babona ni $2.50 izi bamaze kuzimpa aha rero je nshaka ndakora deposit nkongeramo canke nkarutira mugabo rero ko ya hotel minimum ari $30 campanza ko ico bita trading nga mu gutradinga naho nzobaha video mu nyuma maze kona ko mugura ama konti ingene ushaka gukora trade kugira ngo izi dolari ziyongere. Thank you.